mu Severe uramaze imyaka uri ku kivi, hari hageze ko kubera intambwe tumaze gushika ko duhura n'abarundi bo mu migwi itandukanye, abarundi bo mu buzi butandukanye, abarundi bajejwe amabanga atandukanye, kugira ngo nabo bagire icyo bavuze ku bikorwa byacu, mu ntumbero yo guterera, mu ntumbero yo gutahura, mu ntumbero yo kubona kumwe, kugira ngo ukukuri umugwi Severe uriko uratora uze ushobore kushira ku murongo umwe uwo abarundi bose bahurirako mu gutahura, mu kuvuga no mu buryo bashobora no kuzosigurira abandi. Kubera rero tuzi ko ibibi byashikiye kino gihugu, amabi yashikiye kino gihugu, abantu bapfuye, ibintu byononekaye, byakozwe n'abantu bari mu nzego z'igihugu, bari bajejwe kurongora igihugu. Tubigira mu ntumbero kugira ngo aba bantu bari hano uno munsi bamenye ko hariho ibintu umuntu akwiye kwirinda, bamenye ko hariho ibintu umuntu akwiye kwitondera iyo ajejwe amabanga, kugira ngo igihugu kitagwa mu manga, kuko ikosa rirashobora gukorwa uno munsi ariko rikazogira ingaruka mbi ku gihugu mu myaka 40 iri imbere. Nico gituma abarongo igihugu no munsi muri no myaka bakwiye kwama imisi yose bibuka ko hariho ibintu byo kwirinda, bakavyikingira kandi bakabikingira n'igihugu. Twebwe rero aho tugeze twaratanze icegeranyo cy'umwaka uheze, cy'umwaka uri kurarangira ntituragiheza, ntituragishobora kugitanga ngo tugishikirize neza imbere y'inama nshingamateka. Twizera ko ari ibyo mu minsi igiye kuza, ariko twabamenyesha ko kugeza uno munsi tukora neza, dukorana n'abenegihugu, dukorana n'abantu bashikiwe n'amabi muri kahise, bakomeza kutwitura, bakomeza kutubwira ivyo baciyemo, kandi banaduterera ingene twoshobora kwitegurira kuvura canke gukingira kazoza k'igihugu n'abenegihugu, kugira ngo amabi yabaye muri kahise atosubira gushikira kino gihugu. Igihe bashiraho umugwi barawushizeho, mugabo baca baranawuha ibikorwa ujejwe, ivyo utegerezwa gushikako imbere y'uko urangiza ikiringo cawo. Mu vyo badusavye nuko tutohoza ku mabi yabaye, hanyuma tugamenya umwe n'uwundi mu bagezemo uruhara, icyo baba barakoze naho bagarukira, n'amabi yakozwe urugero agarukirako, no mu novuga ibindi byo byari bikikuje ico gihe ayo mabi yashika, cyo bita context. Ariko kandi baranatubwira bati ivyo bibi byose byabaye mutegerezwa kuvyita izina uko umucamanza yari kuvyita. Twebwe kubera yuko turi ubutungane bubaho inyuma y'ibihe bibi, si bihe by'intambara gusa, ni bindi bihe byose bishaka kuba by'ivyago bishaka gushikira igihugu. Natwe twigenza nk'ubutungane, turita izina ivyaha canke amabi aba yakozwe, tukayita izina nk'uko umucamanza nawe kuyita. Natwe twarashoboye kubikora dufatanije n'ababizobereyemo bo mu gihugu nabo hanze y'igihugu, kandi twifatikanije nuko n'abandi bo muri kahise nabo nyene bari babonye ivyo natwe twashoboye gushikako. Bikaba rero bivuga yuko nta kurindira yuko ishirahamwe mpuzamakungu ari ryo ryoza kutubwira ico twebwe nk'abarundi twabaye. Nibaza ko abarundi bakwiye kubitangura kubivuga, hanyuma Nations Unies ikazokurikira, kuko n'ubundi yari yarabigerageje mugabo irabimira kandi vyamaze kuja ahabona. Tuvuga rero yuko twebwe ntituzorindira ko ishirahamwe mpuzamakungu ari ryo riza kutubwira ivyo dukora. Uwo mugwi w'abarundi ico wasabwe waragikoze, abandi bakurikira nabo bazokora ibindi bibaraba.